Jewe nitwa Timote Nishoyangereye nkaba mvuka mu ntara ya Gitega muri commune Ryansoro ku mutumba wa Mahonda ahantu bita mu Nyabigogwe. Jewe nsanzwe nkora ibintu bijanye n'ubuhinga n'ubushakashatsi donc mu gisata ca science et technologie. Umugambi w'imbabura ubushakashatsi bwaratwaye imyaka itari mike kuko ndibuka yuko imbabura ya mbere natanguye kuyikora mu 2019 kwari kugira ishobore guteka muri rusangi ntitayeho ibintu bijanye no kwekonomiza uburyo bujanye no gucana. Mu nyuma niho niyumvira yuko no kongeramo ubwonko bwofasha yuko ivyo kurya biriko birasha buzabura ubwonko bubikurikirane kugira hagenda umuriro ujejwe guhisha ivyo vyo kurya buravye aho vyari bigeze gusha kugira ntagire umuriro ushobora gutakara. Ibica bituma rero nk'ikiro c'ibiharage gisha canke ibiro bibiri bisha biriye amafaranga 42 y'amarundi ahantu ruguru hakanye mu Bujumbura bizosha biriye amafaranga 23 gusa. Yiri mu bwonko nayihejeje kwibonane mu 2022 ndayikurikirana maze kuyikurikirana ndabona yuko ibiharuro nari natoye vyuko guhesha ikiro c'ibiharage ku mafaranga 40 bishoboka bikunze ko ariko nayo nyene bigenza. Narabitetse ibiharage bishabisha biri kilowateri gusa n'ibishe bitatu kugwiza n'amafaranga 140 Regide zigurisha ko kilowateri ushutora amafaranga 42. Rero nca ndayikurikirana ndayiteka ku bintu bitandukanye byose gushika mu kwa gatanu. Rero niho nashiye nshaka kubimenyekanisha yuko natoye imbabura ifise ubushobozi bwo gukura umutwara abantu bari bafise ku makara. Ibikoresho nagiye ndakoresha ibikoresho bimwe biri mu isoko donc ushobora kuronka hagufi. Ibindi navyo nk'ubwonko usanga tubwubaka mu mwabijya vyuma vy'amaradiyo usanga batamiyarara twe turashobora kubitora tukaraba mu bwuma bwari bugikomeye akaba ari bwo dusha dukoresha. Ibikoresho vy'imbabura nyabwonko ya mbere nuko vyabonetse vyose nabikuye ngaha mu Burundi kubadandaza bamwe baba bidandaza, ariko nk'ubu kugira ibeyi izogabanuke ndabona nzorinda kuvyikurira hanze 500 ubitanze abayungutse ikintu kinini kuko iyo mbabura iraramba yoshobora kumara imyaka 5 twe tuyimukurikiranira tuyirepara kuri buntu amezi 15 mu nyuma ipfuye arariha ya mendebre mugabo yoramba kurenza imyaka 5 iyo mbabura yacu. Akabijya kambere ivyo kurya bisha bitwaye umega nkuba w'amafaranga make cyane no kuvuga ku munsi abantu batarenga 10 ntibibo kwigira basanga bakoresheje umuriro urenga amafaranga 105 y'amarundi. Amafaranga 105 y'amarundi muraza amakara 105 ko mu isoko atawo yaguha canke gaze y'amafaranga 105 n'ivyo ukura. Ubu usanga mu kwezi to kugera urenze umyaga nkuba w'ibihumbi 4 mutarenga 10. Ubwo bwonko bufise akamaro kanini ya kuko uriko burakurikirana ivyo kurya niyo bikamye ica yizimya. Akandi kabijya bisaba yuko kugira umwitwariko wo kujuraraba ngo vyahiye cyane ntivyahiye yoyo. Urashobora no kuvuga ati nimba ibiharage bimara amasaha 2 kugira bishe urashobora kuyitegeka ati ni abiri yaheruye uri kurateye kuze guca wizimya. Umuyaga nkuba ucitse byari vyamaze kubira naho utogaruka biruhuka bihiye kubera ibirinze bibiri be yamaze kubibikira umuriro iza gukoresha amasaha 2 n'inusu uri Bujumbura canke isaha n'inusu uri Buruguru haba hakanyeho. Ubundi urashobora gutekera rimwe ivyo ku murango no mwijoro kwiyombabura yacu kubera yoyo igumi ibibika bishushe no kuvuga vyarinze bisha naho hazoba ehejya yejo naho uzobikurayo mu kwezi kuza bizoguma biturira kandi atamuriro vyagumye bijya. Mu bidukikije bizofasha akamaro kanini cyane. Ibiti vyari bigeze iyo gutera izuba kubera murabona yuko amakara yari karashika umuzi wibuye nko mu bayisagara bikomakomeye nk'Ibujumbura nahe usanga kuronka amakara byari kibazo. Nuko bamaze kuyimenyekanisha mu yingarimwe abakiriya bari baza bakwiye 1000. Hari n'abaciye bemera gutanga ama avance narabahaye konte muri banki buyuguruye ku izina rya societe Sijek bari hakiyo avance y'ibihumbi 300 hama bagaca barindira indwi zibiri
kugira dushe bashe bazana yo kuyigombora twe tuba twaje kuyibakorera kubera ivyo nabonye byosha bimfasha mu gushiraho abakozi bo ku munsi kugira ku munsi hakogwe nyinshi aho mukiriya kumurindiriza ngo rindira ngo iyo gwangu izoshikirwe nabonye yuko ubwo buryo ari bwo bubangutse mwico gihe umuntu ajakoresha abakozi bo ku munsi w'amahera baba bataba yatahanye ashayironkera ku mwanya wo uko azorindira amezi n'amezi ngo tuzishire ku isoko ntambamye ziba zihari mugabo ubusi nyinshi nk'izugira ukiri kuragira ubwo bushakashatsi kubera amafaranga uburinda kuyisoko intambamye rero usanga ubisha bigutwara ubushakashatsi bugutwara umwanya munini kuko urakora kamugahejeje ugacubanza kuja guca yandi mahera kugira uronke ukuntu baho icifuzo nuko kwishara ndahantu nkabona inshuro nagiriye akamara abantu benshi cyane ku isi nka leta twe ikintu tuyisaba nuko iyo tworohereza mu gushora hanze canke mu kudandaza no ngaha hagati nyene mu gihugu zino mbaburanya bwonko kubera ngaha mu gihugu zirakenewe cyane na benshi kandi no hanze zirakenewe cyane na benshi kubera nabo hanze y'igihugu nta mbaburanya bwonko bafise ishobora guhisha ibintu kumamwe leta yo dufashe kugurura imiryango uburyo tuzidandaza hanze tukazidandaza mu mafaranga bamakungu yahora agorana kuronka washo usanga arabonetse byoroshe kuko mu hanze y'igihugu imwe tuyigurishije amadolari $250 bo yatanga nukuvuga tudandaje hanze imbabura nk'imiliyoni 10 murumva amadolari yoba yinjiye mu gihugu ko yoba ngana leta imaze kudutera ikadushigikira wanashaka ikatwongerereza umutaha kugira ntitube twokurirwa turarinda kwa kama avance abantu bakatwongerereza umutahe kuko nk'umutahe baduhaye bacibishishije mu mugambi w'igihugu payeje ntiwakwiye wabaye muke cyane amamashini twaguze yaciye ashoka arengerwa kubera abakiriya baje baba benshi numva yuko nko bumfise abakiriya barenga 1000 bamaze kunyandikira ati duhizo mbabura donko bakatwongerereza umutahe kugira ku munsi umuntu ashobora gukora imbabura nyinshi naho zo bigihumbi canke 2000 mwisho gihe n'ikiringo cy'uko twozishora hanze kizoshe gitangura kuba kigufi umuntu yatangure kwinjiza amadolari mu gihugu yambonoka zoza yo mu 2040 2060 turabona yuko twe tuzoba dufise natwe b'ikintu duterereye kugira tuyishikeko kuko mwisho gihe amafaranga mva makungu ntazoba kiri kibazo